Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama uyu munsi nagomba ko tuvugana ku kintu gikomeye cane ku buzima bw'umuntu, naco akaba ari ubwenge. Abantu benshi baribaza bati mbega ubwenge buravukanwa canke ubwenge burigwa? Ico nokubwira co nuko ubwenge umuntu atabuvukana ahubwo ubwenge burigwa, kuko uko utera ugenda ukora ibintu ku munsi bigenda bitandukanye, niko ubwenge bwawe bugenda bwiyongera. Uyu munsi rero nagenda kubwira ibintu 10 ushobora kuba utaruzi. Ivyo bintu 10 mu gihe ushobora kuba ubikora ushobora kugira ubwenge bwinshi. Rero ico nogusaba nuko wokwegera hafi ibintu ukavyumviriza, kuko bishobora kuba vyogira ikintu co vyohindura ku buzima bwawe. Rero nuko woguma ngaho kumviriza video kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kuko ushobora gusanga ikintu co kugirira akamaro kiri hagati canke ugasanga kiri impera y'ivideo. Rero namba buri mushasha akaba ariho woba ukigera ngaha kuri urubuga rwacu, nuko twogusaba yuko wokora sabone kugira ngo imisi yose twaprodinze video uzoze uba uwa mbere mu kuronka notification. Hama ikintu ca mbere woshobora gukora kugira ngo ubwenge bwawe bubandanye bwiyongera, ikintu ca mbere ni ugusoma ibitabo kenshi, kuko iyo uri umuntu ukaba usoma ibitabo, muri vya bitabo usoma ugenda urabonamwo amakuru kandi ukagenda urigiramwo ibintu. Rero muri uko kwigiramwo ivyo bintu, muri ya makuru ugenda urabona ukagenda urasoma ukagenda urabibika mu mutwe, uca usanga ubwenge bwawe buriko buriyongera. Uca usanga nk'ikintu utahora umenya ugasanga washoboye kukimenya, kuko ugiye kuraba nk'ubu nka twebwe nk'ibintu byose tuzi nk'abantu baba baraciye nko ku ntebe y'ishuri, uza gusanga ibintu byose tuzi twese twabikuye mu bitabo. Niho bica bikwereka rero yuko ibitabo, umuntu akunda gusoma ibitabo, yuko ashobora kuba umunyabwenge. Abantu bo babizi barabisobanukiwe, ibitabo usanga nk'abantu b'incabwenge usanga babikunda rwose. Ariko ushobora gusanga ari nk'umuntu ushobora gusanga bigora gusoma ibitabo. Ico nokubwira nuko woshobora gufata ukavuga ati ngo ku munsi ndihaye nk'iminota nka 10 canke nk'iminota nka 20, ukaza urasoma ku munsi. Rero uko ugenda uvyimenyereza buke uko ugenda ubisoma, niko usanga ugenda ubikunda. Muri uko kubikunda rero uza gusanga waciwe wambaga nk'iminota nka 20, usanga wariyongerejeko nk'indi minota, ugasanga amasaha yagwiriye. Hari n'abandi bantu ushobora gusanga bitokundira gusoma ibitabo, ariko mugabo ubu aya biroroshe. Ushobora kugenda kuri YouTube ukazumviriza ibiganiro nk'ibi aya ducisha ngaha kuri ukuri ku mafaranga, navyo byoshobora kugufasha. Nk'ubu nk'akarusho ushobora nko kuba ufise nk'ahantu uzinduka ugenda, yambara nko mu gatondo ugaca wiyambarira nko tuekutere wibereye nko muri bisi, ukagenda urumviriza ibiganiro nk'ibi. Sindakubesha ibi bintu birakora cane. Rero ico nogusaba nuko wokumenyereza gusoma ibitabo, ukimenyereza kuza urumviriza ibiganiro nk'ibi, kuko ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha ni ibintu bihindura mindset, ni ibintu nyambara ufise imyemerere ipfuye ishobora gusanga wahindutse ugasanga watekereje ibintu bizima, kandi wari umuntu nyene wari wimereye ukundi kuntu. Rero ico nogusaba nuko wokwiga gusoma ibitabo. Haba ikintu naco ca kabiri gishobora gutuma umuntu agira ubwenge bwinshi, ni mu gihe ari wa muntu yigira ku makosa. Mu gihe wigira ku makosa no kuvuga uri umuntu uciye ubwenge, kuko abanyabwenge uko bameze ni umuntu adatinya gukora ikintu ngo nuko abona hava kigenda nabi, ahubwo n'umuntu amenya ikintu aca gishira mu bikorwa agaca gikora. Mu gihe agikoze kitagenze ko yashaka, aca araba hahantu ca kintu capfira. Mu gihe rero amaze kubona ca kintu ahantu capfiriye, agaca agenda agaca gikosorera hahantu, agaca asubira agaca gikora, usanga giciye gikunda. Rero nuko namwe ico nababwira mutotinya kwinjira mu kintu, ahubwo mwocinjiramwo, hama mumaze kucinjiramwo mugakora ubushakashatsi, hama ca kintu ugasanga kirakubereye intsinzi yawe. Hama ikintu naco ca kabiri gituma umuntu agira ubwenge ni kubaza ibibazo, kuko umuntu abaza ibibazo vyinshi
akaba ari umuntu aba ashaka kumenya ibintu vyerekeye ico kintu, bisanzwe uwo muntu aba ari umunyabwenge. Nuko rero mwokunda kuza murabaza nyamba ari ikintu umva udashoboye ugashobora kukibaza, kuko nawe nyamba ari nk'ikintu mba noba ndiko ndasigura ngaho ukumva ntibitahuye neza, ushobora no kumanuka hepfo muri komantere ukabaza, kuko kubaza ni vyiza. Hama naco ikintu naco ca kane gishobora gutuma ugira ubwenge bwinshi ni kwiga ku bantu. Mu bisanzwe umuntu w'umunyabwenge uko ameze nyamba ari ikintu atazi, aregera abandi bantu basanzwe bazi ico kintu akababaza, hama mu gihe ababajije agashobora kugitahura. Nyamba ari umuntu ashaka kuja dufate nko muri business, reka dufate nk'urugero data yuko ari umuntu agira aze gucuruza. Nyamba ari umuntu agira aze gucuruza, kugira avyinjiremwo ni wa muntu abanza akaza kuraba ba bantu bamaze kubimenyera, ba bantu basanzwe babikora. Nyamba ari umucuruzi akegera wa muntu acuruza akamubaza buri kimwe cose, akamubwira ati rero ari uku nuku nuku, kugira wunguke bigenda gutya, kugira uhombe bigenda uko. Akajamwo ca kintu ari uko akizi. Kandi mu gihe ugiye mu kintu warashoboye kuronka umuntu yashoboye gutera imbere muri co akakugira imbere, biba vyoroshe gushika ku ntsinzi, kuko sico kimwe na wa muntu aba agiye gutangura akagenda arigira mu makosa yiwe. Urumva yuko kugira azoshike ku ntsinzi yuko bisaba igihe, ariko mu gihe ari umuntu yagiye akegera umuntu akiga akamwigisha ukuntu ivyo bintu bikorwa, biba vyoroshe cane. Ikindi naco, ikintu ca gatanu gishobora gutuma umuntu agira ubwenge ni gukoresha igihe. Burya abantu b'ubwenge n'abantu badashaka yuko umwanya wabo yuko woshobora gupfa. Kandi abakire bo nibo bazi ikintu c'umwanya, kuko bamwe nibo bavuze ngo umwanya n'amafaranga. Rero umunyabwenge yiga ukuntu ashobora gukoresha umwanya wiwe, akiga gukoresha igihe ciwe, ibintu vyiwe ugasanga bipanze neza. Rero nuko mwokwiga gukoresha uwo mwanya, kuko umwanya harya n'ikindi kintu gikomeye. Ikintu naco ca gatandatu gishobora gutuma ubwenge bwawe butera buja ku muvuduko wo hejuru, ni gukunda kumenya ibintu bishasha. Kuko iyo uri umuntu ukaba uri umuntu wama ufise amakuru mashasha, ukama uzi ibintu bishasha, ufise amahirwe menshi yo gutera imbere, ufise amahirwe menshi yo gushika ku ntsinzi. Kuko iyo umenye amakuru mu bantu ba mbere, ugaca ufata ya makuru ugaca uyavyaza umusaruro, ni ibintu bishobora guhira abantu benshi. Rero nuko nyamba ushaka kuja nko mu kintu, wobanza ukaciga imbere, ukabanza ukamenya amakuru yerekeye ico kintu, navyo vyogufasha cane. Ikindi kintu naco kigira indwi gituma umuntu agira ubwenge ni kwiga ku buzima bwawe. Hari abantu usanga babayeho mugabo ugasanga ntibashoboye kumenya ico baje kumara kuri isi. Rero ubwawe nuko ubanza ukamenya ati mbeje kuba naje ngaha kuri isi, naje kuri isi kumara iki. Mu gihe rero umaze kwiyumvira uko, uca ubona akamaro kawe, uca ubona ikintu waje gukemura kuri isi, hama ugaca ubikora. Hama ikintu naco c'umunani gishobora gutuma uri umuntu ugira ubwenge ni ukwitandukanya n'abantu baba muri kumwe mw'iterambere ryawe. Kuko kenshi nije nkunda kubivuga, nkakunda kubabwira yuko ati mbwira abantu 5 mugendana nkubwira uwuriwe. Kuko nyamba uzoba uri umuntu ushaka kuba umunyabwenge, ugazoca ugendana n'abantu b'ibijuju, mu bisanzwe uzosanga bwa bujuju bwawe uzosanga babukwanduje, uzosanga bya bintu uhora ufokasinga ko by'incabwenge uzosanga wavyibagiye. Rero nuko woraba abantu uyegereza ku ruhande, kugira ngo iterambere ryawe ritere rigenda riduga. Kuko niwaba uri ahantu
ugendana n'abantu, abo bantu bose ukaba ubarusha ubwenge, mu bisanzwe ahantu so wari ukwiye kuja, ahubwo wari ukwiye kuja mu bantu batanu, abantu batanu bakaba bakurusha ubwenge, kuko nivyo bizogufasha, uzoza urahigira udusha, bazoza bakwereka ibintu bishasha. Nuko rero mwomenya abagenzi mushobora kuba mukikujwe nabo. Ikintu naco c'icenda gituma umuntu agira ubwenge ni kwiyumvira cane imbere yo gufata ingingo, kuko abantu b'ubwenge ni abantu batekereza imbere yuko aza gukora ikintu akabanza akagisesengura, akabanza akacigako. Rero nawe woba wiyumvira imbere ikintu ubwira uze kugikora, nuko nokubwira ahubwo yuko usanzwe uri umunyabwenge, ahubwo atanivyo wari usandutse. Ikintu naco ca 10 arico numva twoca duherezako gituma umuntu agira ubwenge ni kwiga buri munsi, kuko iyo uri umuntu uba ushaka yuko ubwenge bwawe yuko bukura, biba bisaba yuko wiga buri munsi, ukamenya ibintu bishasha buri munsi. Ivyo bituma ubwenge bwawe bukura. Hama ibi bintu nababwiye bishika mu 10 namba woba ufisemo nk'ibintu nka 3 canke nka 5, nuko nokubwira yuko usanzwe ahubwo uri umunyabwenge gusa atavyo waruzi. Rero ico nokubwira kugira ngo bigende neza nuko ubandanya wimenyereza ibindi, usanga nawe wabaye umunyabwenge. Hama impanuro numva nogera ndabahaye nuko ubwenge atari ikintu kivukana, ahubwo ni ikintu kirondera. Ushobora kugenda urakora ibintu bukeya, ugashobora ugasanga ubwenge bwawe wabwongereje, ariko nuko bisaba yuko ukora ico kintu kwibuka ata gahato, ugahora ugisubiramo, ugasanga wamaze kubimenyera. Hama rero namba nawe woba ushaka guhindura ubuzima bwawe, nuko nokubwira yuko wotangira gukora muri ibi bintu nakubwiye, buri nk'ibintu nka 2 canke ikintu kimwe, kuko bishobora kugufasha. Ibintu nababwiye ni ibintu by'akamaro, rero nuko tutangira kuza uravyiga kandi ukabishira no mu ngiro. Hama guys, namba woba wumva iyi video tuba twakubwiye yoba hari ico yoba yakwigishije, nuko twogusaba ugakora like, ugakora sabone, bishobotse ni video ukayisangiza n'abagenzi bawe kugira ngo bashobore nabo kuyigirako vyinshi. Hama jewe nagushikiriza kino kiganiro nitwa Ntirama Pascal. Hama ibiganiro tukaba tubicisha ngaha kuri ku mafaranga kuri YouTube. Ciao ciao.